ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa by'ukuri bukwiye kuvugwa. Uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo twaraburanye muri sentare ya mbere ndamutsinda, arunguruza muri sentare ya kabiri ya Kinindo aratanga igiturire, hanyuma urubanza bacavuga ngo rugiye muri penale kubera ko yerekanye impapuro z'amanyanga. Hanyuma turaja muri Cour Supreme, hanyuma ubwo rubanza rumaze umwaka n'inusu ntirurumvirizwa na dosiye ntiruguru. Rero nyakubahwa mukuru w'igihugu nagomba ndagutakambira umfashe kugira ngo wabona ati mukama ntibinguye koza umutima wanje vuga ijambo narimwe umutima wanje ushukira icyubahiro waragushikiyeyo iwe gurazunguruka aya makasho yose n'amapurizo uko icyo basaba niki mu mapurizo hariho abamaze kwezwa n'amasentare babambika izera, mugabo tugiye mu mapurizo tugasanga bambaye impuzu z'urwatsi rutoto kandi amasentare yabambitse izera. Icya kabiri n'abahejeje ibihano baciriwe bagatanga n'amande mugabo bakaba batarakurwa muri ayo mazu y'amabohero. Icya gatatu n'abagwaye indwara zo mu mutwe bagipfunganywe n'abandi, twasaba yuko bojanwa habo bobanza kwivuriza. Icya kane n'abamaze igihe bafunzwe mugabo bemeza ko batararengutswa mu ntahe y'icese. Ikindi n'abaciriwe umunyururu muremure cyane basaba ko mubatenzurira. Ikibazo rero ni iki, wabona ati mukama ntibinguye koza umutima wanje vuga ijambo narimwe umutima wanje ushukira icyubahiro waragushikiyeyo iwe gurazunguruka aya makasho yose n'amapurizo uko icyo basaba niki nuko mu gusozera uyu mwaka abo bantu bamaze kwezwa mu sori ijambo bagasohoka nabo bakaja kwambarira izo mpuzu zera iwabo bakava muri zirya z'urwatsi rutoto. Nabo bahejeje ibihano n'uko abo bafise indwara zo mu mutwe bakajana ukwabo aho baja kuvurizwa, abataraburana bakaburanishwa vuba kugira ngo bapfungwe ariko bamaze gutsindwa n'imanza zabo. Hanyuma baciriwe umunyururu muremure nabo baratakambye ngo mubatezurire muzoba mukoze. Nimwashiraho rero nimwaheza kurivumera kandi ndazi ko muvyiteguriye imbere y'uko uyu mwaka uhera muzoja mushiraho komisiyo ad hoc izobikurikirana, hazoba harimo ab'ubutungane, ab'umutekano, abo muri sosiyete sivile na twebwe bo muri CNDH tubakurikiranire neza iyo ngingo muzoba mwafashe kandi izozana umwimbu kuri abo bantu nabo baze mu by'iwabo biteze imbere babandanye kubashigikira mu migambi myiza y'umwaka uza. Ndabakengurukiye nyir'icyubahiro. yitwaje igihagararo yari icyo gihe yari umupolisi aba ajya kufungira umuntu akayitaba Imana, uwo muntu ntibasubira ntakurikirana n'idosiye yiwe ngo yararekuwe. Turamaze kubona ko hariho ibintu bimwe bimwe tubona bitegerezwa gukora umuntu, ariko hariho abandi twasanga urashobora hariho abantu bashobora bari kazi urubanza rugacibwa kuri iyi dosiye yarafashwe n'iyi dosiye. Hariho abantu nabo usanga bakoresha amatelefone bakiba hanze yaracira urubanza rwa dosiye akabyuka indi dosiye. Hanyuma n'abandi mutarategera neza twotanga akarorero nk'abantu baba bafashwe abagizi ba nabi. Abagizi ba nabi kubera ubwo bugizi bwa nabi bubandanya, iyo mureguye atagenda gusubira gufashanya n'abagizi ba nabi kuko ndabaza kuronka ababwiriza
usanga bari mu bantu bakoze ikiga mu gihugu mu 2005 hanyuma we bakamushyira rero mu rwego rw'abayikuri uno munsi muri tugasanga kiyasira kudafata n'abantu icyo bituma rero hari aho bitegerezwa gusuzuma ariko nagira emeshe abenegihugu ubushikiranganje bwarahejeje gusuzuma ndetse neza yuko hasigaye ko babidundikira hanyuma iryo jambo Musenyeri yavuze abenegihugu bazengurutse neza ubushikiranganje bwarahejeje akiretse abo bantu bose abakira muri bicumuro y'abakira muri bicumuro rumva ko hari n'urundi rwaza rutoza. Jewe nitwa Muhwanya Jeremy nkaba nahoze ndi mugwiza atunga mugabo amagara yaranyankiye kandi mwahora mumbona mu manama makomeye yamara bunaramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka baratuvura turaronka kamitende ubu ariko arahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene icubahiro umukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute birahava biranga uwanguriye iyo nzu yampaye miliyoni 40 ni sheke y'imiliyoni 140 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi ariko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza Imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuriyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene cubahira umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa cyukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru cour d'appel imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushingwa manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukw'indwi 2023 ngize aragenda kumushikiranganje yahora yanyakiriye akambwira ati mbe Muhwanya we uronderika tije ngo mundenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene cyo ari mukuru w'igihugu icyo wumfasha idosiye ngeje ujya mu ntara y'ifisi
iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo munsi bururi abambonye bavuze bati Mutama bati ikibazo cyawe kirakemuwe none nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane bansubiye tere porokirere ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyandicware mukuru w'igihugu Procureur General Ngaga. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.